Ndabahaye bwakeye. Uno munsi nifuje yuko tuganira ku vyerekeye umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Benshi barakunda kumva umuryango w'ubumwe bwa Buraya na cane cane mu vyerekeye imigenderanire y'igihugu cacu n'uwo muryango, aho wanashaka leta y'u Burundi itahengeshanije kuvuga yuko umuryango wisuka mu bibazo vy'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Hanyuma rero nashaka turabire hamwe uwo muryango ukuntu wubatse, abawugize, inguvu ufise n'igituma cane cane uvugira ivyerekeye intwaro y'ingingo hamwe n'agateka ka zina muntu. Uwo muryango rero washinzwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu, aho hari haheze imyaka 5 gusa intambara y'isi igira kabiri irangiye. Hanyuma uwo muryango ugengwa n'amategeko mpuzamakungu yateweko igikumu n'ibihugu bitandatu: Ububirigi, Ubudagi, Ubufaransa, Ubutaliyano, Pays-Bas na Luxembourg n'Ubutaliyano mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo itanu n'indwi. Hanyuma rero kuva ico gihe uwo muryango wagiye uranonosora utosora abambere amategeko awugenga, kubera yuko wagumye waguka. Uno munsi ukaba ugizwe n'ibihugu 27 vyose biri ku mugabane wa Buraya. Hariho n'ibihugu birenga kuri bitandatu, harimwo Serbia, harimwo Turukiya na Montenegro biriko birasaba kwinjira muri uwo muryango. Ibiganiro vyerekeye iyinjizwa ry'ivyo bihugu bikaba bimaze imyaka itari mike. Hanyuma rero uwo muryango uno munsi utegekwa n'amasezerano mpuzamakungu, ico bita Traité de Lisbonne, yashizweko igikumu mu mwaka w'2007. Hanyuma uwo muryango rero usanzwe ufise inzego zitandukanye zituma ukora, zituma ugira ico umariye abanyagihugu, wishura ibibazo bitandukanye vyerekeye imibereho y'abanyagihugu. Aho ni mu vyerekeye ubutunzi, imigenderanire, amagara y'abantu, ivyerekeye ibidukikije, ubushakashatsi, inyigisho, imico kama n'ibindi. Ku vy'ukuri n'umuryango ukomeye cane ku buryo bw'uko abahinga benshi bemeza yuko inyuma y'umuryango mpuzamakungu wa ONU ari umuryango ugira kabiri mpuzamakungu wubatse ku buryo buhanitse kandi ufitiye akamaro kadasanzwe abanyagihugu bari kuri uwo mugabane. Hanyuma kugira ngo ushobore gukora, uwo muryango ufise inzego ziserukira abanyagihugu. Urwa mbere ni urwego rw'abakuru b'ibihugu n'amareta. Urwo ni rwo rwego ruhuriramwo abakuru b'ibihugu 27 hamwe n'amareta. Rero nibo bafata ingingo zerekeye itunganywa ry'umuryango, mugabo bagafata ingingo cane cane zo gutanga intumbero. Novuga ni bimwe bita orientation canke ingingo za politike, kuko iruhande y'abo bakuru b'ibihugu baheza bagafashwa n'abashikiranganji, inama nkuru y'abashikiranganji akaba rero ariyo iheza igategura vyinshi mu vyo abakuru b'ibihugu baheza bakiga, mbere ikanaserukira urwo rwego mu vyerekeye gutegura amategeko, kuko urwo rwego rw'abakuru b'ibihugu n'amareta rwogo ntirushobora kuja mu vyo kwiga amategeko, kubera uwo mugwi wubatswe ku buhinga butandukanya inzego, urwego nshingwantwaro, urwego nshingamategeko hamwe n'urwego rw'ubutungane, kimwe bita separation des pouvoirs. Hanyuma rero urwo rwego rw'abakuru b'ibihugu hamwe n'abakuru b'amareta rusanzwe rufise uruserukira, ariwe muhuzabikorwa, ariwe ategura amanama, agaserukira uwo muryango na cane cane mu manama yose aba ahambaye kw'isi, aho uwo muryango uboneka mu gutera igikumu canke mu kuganira ku
ku masezerano mpuzamakungu, notanga akarorero ku vyerekeye amasezerano mpuzamakungu yerekeye ihindagurika ry'ibirere amaze imyaka itari mike ariko araharigwa. Aho rero ni uwuserukira uwo muryango bambaye iyo nama nkuru y'abakuru b'ibihugu n'abashikiranganji ni waseruka. Uno munsi uwuserukira urwo rwego ni Charles Michel yahora ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ububirigi. Hanyuma hariho inama nshingamateka. Inama nshingamateka rero ukurikije ingingo ya 14 y'itegeko mpuzamakungu rigenga umuryango, nirwo rwego ruserukira abanyagihugu vy'ukuri, kuko urwo rwego rugizwe n'abatorwa n'abanyagihugu, rugizwe n'abashingamateka bashika 705, kare bari 551 imbere yuko igihugu c'Ubwongereza kidohora mu muryango. Hanyuma rero igihugu cose gifise abashingamateka kitarenza. Igihugu c'Ubudagi nico gifise benshi gusumba ibindi, gifise 96 kubera ubunini, kubera abanyagihugu babamwo ari benshi. Hanyuma ibihugu bito bito nka Malte bifise abashingamateka 6 gusa. Ibihugu bigereranye nk'Ububirigi, Pays-Bas n'ibindi bishika nka 4 bifise abashingamateka 21 gusa. Hanyuma rero abashingamateka barigenga, umwe wese agakora akoranye n'abandi kandi yongera ashikiriza ivyiyumviro ku giti ciwe, ku buryo igihugu aserukira kidashobora kumuhamagara canke umugambo avamwo ngo bamutegeke gutegerezwa gushikiriza ivyiyumviro muri uru rwego. Nico gituma rero nk'iyo bahaguruka bagashikiriza ico biyumvira ku vyerekeye agateka kazina muntu, canke bagashikiriza ibibazo bamwe babashikiranganji canke abari mu zindi nzego, babikora mu bwigenge ntangere. Hanyuma rero hariho urwego rundi rukomeye cane rwitwa komisiyo. Ku rwego rwa komisiyo ni urwego ruhambaye cane kuko nirwo rukora ibikorwa vya misi yose gushira mu ngiro imigambi y'umuryango. Komisiyo rero uno munsi iserukiwe n'umudagikazi Ursula. Uwo mukenyezi rero akaba afise ibanga ryo guhuza abakozi b'umuryango, abo no kwita abafonctionnaire b'uwo muryango, bashika ku 32,000. 32,000 murumva ko ari benshi. Abo rero nibo baheza bakaraba ngene amategeko aja mu ngiro, bakaraba amategeko akwiye kwigwa, hanyuma bakayumvikana ko n'aya nama y'abashikiranganji, hanyuma mu nyuma ayo mategeko akarungikirwa inama nshingamateka ikayatora. Hanyuma muri iyo komisiyo igizwe n'umukomiseri umwe aserukira igihugu, ukuvuga n'abakomiseri 27. Abo bakomiseri rero barafise umukomiseri umwe akomeye cane bita haut représentant aux relations extérieures, ajejwe imigenderanire. Novuga yuko ari nk'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'ubumwe bwa Buraya n'ibindi bihugu. Ubu no munsi rero ico kibanza kirimwo umushinga ntahava mu gihugu ca Espanyol yitwa Josep Borrell, akaba ari wajejwe kugenzura abaserukira ibihugu ubumwe bwa Buraya mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi. Hafi ibihugu vyose vyo kw'isi birimwo ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya, co kimwe n'izindi n'indi miryango. Dufate nk'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, usanga hariho abaserukira uwo muryango. Hanyuma rero izo nzego zose zikora zisunza amategeko, zigakora zisabikanya, zigakora kandi ziha ikibanza abanyagihugu, na cane cane biciye mu nama nshingamateka abanyagihugu bashobora kuyandikira, mbere
bakanayisaba ivyo ishobora gukora canke ibibazo itegerezwa kubaza.